dore ndaje wese najumbira icyo ushaka fukama imbere yawe moraho tena utanyonyesha mapacha wanaofanana na mume wako sura. Amini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Msukuma mkokoteni, kuna siku utaendesha gari lako. Amini Mungu, gari lako utafanikiwa. Wako matajiri wengi wali hatuko peke yetu, hatuko peke yetu, hatuko peke yetu, tuko na Yesu. Hatuko peke yetu, hatuko peke yetu, hatuko peke yetu, tuko na Yesu. Burya tunagerageje kuraba twebwe bo ngaho muri Tarsis Hope Ministry TV, hatuko peke yetu, ntituri twenyene. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ndaje wese ungirira neza, girira neza, ni kenshi cyane. Mwaramutse namwiriwe bivanye naho muherereye, turabakunda cyane muri televiziyo yacu ya Tarsis Hope Ministry. Murabizi yuko twama tubashikiriza ibintu byiza bisukuye bisa neza. Kuri mikro ya mbere uwo munsi muri no show yacu ya episode ya 16 ni jewe Bebe Bella Gloria tuza kuba turi kumwe, ariko sinza kuba ndi jenyene, sinza gutamba nirorera. Murabibona yuko twamaze kuhishikira babakobwa beza b'ubwiza buzuyemwo ubuntu bw'Imana muri bo, buzuyemwo urukundo rutagira kagero, niwe tuza kuba duteramanye muri no show yacu y'uno munsi. Reka mpere kwa Papa Parfait abaramutse. Turabona mukije mwese bariko baradukurikirana abakunzi bacu, ndayengeshanya kudukurikirana, turabona mukije. Urakoze cyane. Reka dusabe Aline nawe nyene aramutse abakunzi bacu. Igitondo cyiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho muherereye. Urakoze Kabor. Ijoro rikabari Ni fresh nyene murabibona. Hey, urabona no murasta men. Fresh. Nadia tuva bien. Karibu nawe hamo uramutse abakunzi bacu. Tubaramukije mwese amaro y'Imana bane namwe. Bambwira akajambo kamwe. Imana ibite. Urakoze cyane. Muri no show yacu twaje twatanguranye n'indirimbo ituje cyane utsindaje ya The Band, niyo ndirimbo twatanguranye. Reka tubareke mu feeling muyumve neza, turi kumwe ndazi namwe ne muhingeshanya kureka kudukurikirana. mwami wanje ndaje wese ungirira neza, girira neza, ni kenshi cyane Satana ngota ariko imbabazi zawe ziruta byose. Dore ndaje wese, ndaje umbwira icyo ushaka, pfukamye imbere yawe, uraho sindi mwanzi, oh
byinshi cyane nterwa ubwoba bwazaza umva nta kwizera mfite ijoro rikaba rirerire umva nta byiringiro namba ariko mu mateka yawe mana ntiwigeze utererana nawe mu bigwi byawe wahoranye n'abawe sinzigera ncika intege nzaguma mu bikari byawe mana 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 we mana 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 dore ndaje wese najumbira icyo ushaka fukama imbere yawe nkoraho nkoraho sindi nkazi sindi ncaha sindi umwazi sindi ncaha dore ndaje wese ndaje umbwira icyo ushaka fukama imbere yawe nkoraho nkoraho sindi nkazi sindi ncaha sindi umwazi sindi ncaha. Iyi ni indirimbo twatanguranye muri no show yacu ya 16. Ni indirimbo ituje kandi yisiguye. Ndibaza yuko mwese mwatahuye message irimo muri no ndirimbo. Nafasha abakonzi ubasobanurire uti muri no ndirimbo muririmbyi yacatse kuvuga ikintu runaka, message irimo muri no ndirimbo uyivuge muri make kugira ishobore kunyura abakonzi. Icyo nobwira umuntu wese ariko aradukurikirana nta birebire. Indirimbo icyo numva muri jewe numva ari sengesho ry'umuntu yatsinzwe n'icaha, yananiwe abona ko atanguvu abushoboza atabwo, kuko kenshi mu mubiri canke mu buzima mu mibereho hari igihe dutsinzwa tukananirwa. Rero urafise kwegera Imana ukabwira Imana ukagira isengesho. Iyi ndirimbo afise kuyiririmba uri kurasenga ukabwira Imana ati Imana mpimbaraga zo kunesha icaha, nesha umwansi nawe ni cacaha nyene yaciye agirwa ko yadomye ko umwansi w'icaha. Rero umuntu wese ariko adukurikirana nta birebire novuga ko nomubwira ko igihe ananiwe si mu caha gusa, n'igihe ucitse intege mugakiza mu bintu kanaka, egera Imana umubwira ati Imana nyambika imbaraga umpe kunesha iki kintu ndakirengana ukintambutse. Nibyo Kabo nawe no kuvyumva nuko nyene nawe yari yego Parfait wowe ngira arafisa kandi aza kongera ko nimba gafise nawe nyene agashireko nuko nyene ndaje wese uje ndaje kwa Yesu nahandi nohungira mama nandi hari uburuhukiro ni ku Mana gusa. yes. Nibyo rero twashatse kubabwira niryo sengesho ryacu twatanguranye muri no show yacu Imana twaje utugenze uko ushaka dushobora kunesha umwansi. Reka dukomeze nino show yacu nino ndirimbo ya Bon Maitege. Eti muamini Mungu, ipo siku utabarikiwa. Wizera Imana gusa, hari umunsi uzororanirwa, hari umunsi uzohezagirwa. Niyo ndirimbo yacu uno munsi. Maisha ni foleni, kila siku inasogea pole pole. Mwamini Mungu, kila siku utafanikiwa. Hata kama sio leo
utashangaa. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Wanaokutema mate, kuna siku wataomba rifti. Mwamini Mungu, wataomba rifti, utafanikiwa. Wanaokudharau, kuna siku watabaki midomo wazi. Mwamini Mungu, yupo siku utafanikiwa. Yupo Jehova anayewafuta watu machozi. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Hawataamini watakapokuona unanyonyesha mtoto wako. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Tena utanyonyesha mapacha wanaofanana na mume wako sura. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. Msukuma mkokoteni, kuna siku utaendesha gari lako. Mwamini Mungu, gari lako utafanikiwa. Wako matajiri wengi walioanza kwa kuuza karanga kama wewe. Mwamini Mungu, ipo siku utafanikiwa. je nabonye Kaboro ko ariko araririmba ngiri iyo yo yayitahuye Kaboro ehe Utafanikiwa wewe. subira mureka ehe ndirimba Sabuna. Gusa nabyumvise ndoshora ehe bisobanure ba yavuze gutya. Ntimumbwire. oya Yashatse kuvuga gutya, izera Imana, hariho umunsi nawe Imana izobigukorera basivu. ari nuko nuko yabito izera Imana hari umunsi nawe Gonga hapa. izokwishura izogukorera utafanikiwa izogukorera ivyo Haleluya. urakora icyo cyo kurasaba biri mu bintu nk'ivyo utafanikiwa izogukorera ico uge nawe neza uca uduha n'akarorero ko umuntu yoba yarizeye Imana hama Imana irabimukorera iramuheza Jewe sawa basi Kabo tubwire jewe nukuri yarabinkoreye. yarabikoze Yego. none wodushingire ntahe nk'amasegonde Mukabweti. nanatwibwirira yaje imbere yuko mvuga ngo mambaze Kaboro mukabweti ntavyo ntahura nibiki nadushinga naye Mukabweti nyene kereke ba. inbox urumva umukeneye akanemero kiwe uraza kukamusaba hama arakubwira gusa ntari siyo rimikashi yo nimero za ko Imikaje. byose birimwo Byose birimwo. Reka tuvyihoze. uca utanga ikigira cumi okay so iyi ndirimbo nibaza ko Kaboro yagerageje na Jesse Kirenga Giswahili namanutse ejo rero twizera Imana uko navyumvise ni muntwenge oya uko na Jejo kandi rero ndi mu modoka ukuguru naradugije tugeze ahantu hari biziba nibaza ngo hari amazi aza kunyarukira ko gusa reka ngerageze twizera Imana hariho umunsi izoguhezagira izokwishura bijya bibazo urimo ikubera inyishu naho bitaniye n'aya ndirimbo twari duhejeje ni ya yindi ni ukurikirane mvuze ngo ni sene alimentaire chaîne alimentaire okay rero akarorero notanga k'abantu bahezagiye ni benshi na sogokuruza wacu Aburahamu yarahezagiye kuba ndiho kuba we uriho Ni kubera Imana. ariko yabicishije kuri ine Kuri Aburahamu. urakoze gusa inkuru nini yamfashije cyane ni inkuru ya Yobu by'ukuri yari mu kibazo arihebura urazi ko n'umugore wiwe yamubwiye ngo tukimana upfuveho bivanye n'ibigeragezo yarimwo ariko Imana ntiyigeze imutererana Imana ntiyamuretse Haleluya. bebe uranyumva ego
imana nanjye ndafashije imana ntiyamuretse haleluya ratasaka ntiyamuretse wenyene ni kuvuga ko igihe kigeze kubera ko yizeye ya mana yavuze ngo naho byose byohera kandi koko byarashize Yego. abana biwe bose Byose. amatungo yiwe yose Mugabo. ariko ijambo rimwe kwizera imana arayizera avuga ati umunsi umwe namuhiya you are here cyongereza cyo turaguruka rero imana yaramushomboshije by'ukuri wizeye imana irabikora je nukuri mugaje hari igihe mpora niyumvira ibaze nk'ubu ibihute byuzuye ku gisusu wicara uhengama nk'uku byose byanka mugabo ukihangana ukaguma wizera imana ni ukuri ko imana yo imana sinzi umutima imana yari agahute kamwe wowe wenyene indugumbi irabira yuyu ndakubwira egerayo ucumbwira rero umuntu ibihuta umubiri wose ku bisusu hera n'abana amatungo byose bikagwera ku mugabo ukaguma wize basha iyo mana yubaka abantu Papa bayizera Perfect. mukomeze muyizera papa parfait nawe nyine ndabona umenga arafise akantu yagomba gushikiriza ntitumunigane ijambo kavuge mu bisanzwe muri iyo ndirimbo icyo natahuye babisiguye nuko nyine izera imana hari umunsi uzoraranirwa uzoraramikwa uroranirwa yego sinzi ko ni hene oya Nuko nyene. nuko nyene nuko nyene nibaza babisiguye mwabyumvise reka twikorokere kizimbabwe dukomeze nino ndirimbo Yesu amina haleluya uwo munsi kaboro yafashije bro ndi mu mwuka none ubu naho bavuze ibiki Utaburayo. bavuze ati ntituri twenyine turi kumwe na yesu duha akarorero kamwe k'abantu bari muri bible bumva iri jambo ryoba rikorako cyane uvutse ngo bavuze Vuze nani ati gana nako bamwumvise shaka akarorero kamwe k'abantu bo muri numvise muri iyo ndirimbo Nawe? bashadura kanamesha kina Abednego nanana nanasi ntawe urimo dubwire base mu ncamake inkuru zabo kuko hariyo abantu badukurikirana mugabo usanga badasenga ayo makuru atayo bazi eba naho wowe utasenga ndibazi iyo nkuru ya Shadura kanamesha kina Abednego uwo batayizi sinzi ingene yo yameze ngira yo bari ngurube ariko icyo nzi nuko Shadura kanamesha kina Abednego bizeye imana yabo muceceke je ndi gufashwa ko Shadura kanamesha kina Abednego bizeye imana yabo babategeka gusenga ibigirwamana baravyanka babazanira indya z'ibwami ngo bazirye bababwira ati twebwe birya ntabyo dushobora kurya twirira bwa burengarenga bw'ubusoromano hariya mugende mu butuzanire bubari bwo turya bemera banka guta mu bisanzwe ibyo basogokuru babo bari barabigishije bijanye n'imana yacu yo mu ijuru kugeza yaho bagiye gusenga ikigwa c'imana bamwe bunama ikigigwa c'imana uraraba ntushiku oya ni ikigigwa c'imana nyene ikigigwamana bose bakunama kugira ngo bagisenge ariko babagabo batatu kubera ko bari bizeye uwo mugabo w'abagabo uwo mwami w'abami kadahinduka naho haba mu byago bagumana naho haba mu makuba bagumana baca babatora rero babajyana mu muriro kubera iki base gusenga icyo kigigwa c'imana ariko bamaze kubishikana uwo muririmbyi yabivuze neza ko bagiye kuraba baca basanga y'abagabo bane batereyeyo batatu vuga haleluya iyo mana yacu nihabwa icubahiro nukuri nta wayize yazokwigera amaramara canke ngakogwe n'isoni wowe guma uyizeye gusa uno musi je numva ndi gumayo ntucike intege kubera ibyo ubona niwanka naho kumva izoguhonda naje yaramponze gute rero niwanka kumva ukareka kuyizera kubera akabazo ubonye ukacucika intege izokudida izogushishura izokuribata atuko peketu reka tukomeze twifiringire ino ndirimbo gatonya hama tugaruke n'ibindi bikurikira mukagira subscribe mukagira like comment na share
egale yuko tuzaba oya naraba duha akabenzi twirire ubu dushaka utunure dushaka utunure oya ubunure ni mu nyuma mugaje nono shaka akabenzi reka kwigirisha duha akabenzi twirire rega natwe turi ku kivizi uriko turakora ibyo utabona bigenda neza turatubwira abana iyo bakoze amakosa uraba hashura gatoya nyene kugira ngo batore umurongo mugabo nyene ntucuvuna nawe uravyumva nyene dushaka akabenzi ese nkunka mbona arakaduhaye wewe rero uriko uradukurikirana wewe nyene uturaba wewe nyene uriko uratumviriza hatuko peke turi kumwe nawe nyene uca uraba nyene uturabire nyene utugire vya bindi nyene vya bindi ivyonye kabora babwiye nivyo mukabwetsi hariya mugabo bimwe toma tubasaba yuko biboneka ucura mu bikore sivyo none mugabo nabo nyene bashobora kukaduha mugabo namenye nyene mubona yuko tugakwiriye akanure canke kagakoba usanga kagiruka canke nimba ushobora kutugurura cyangwa ukaduta muri Tanganyika tukiyogera byose birakunda mugende mugura amakora oya ubu twarayaguze ubu turayafite reka tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranye muri ino show yacu reka nshimire papa Parfait agera akajambo kamwe bwira abakunzi bacu murakoze cyane kameme donc vraiment mwakoze kudukurikirana turabakunda cyane ni bya bindi nyene dushikara kubasaba mdushire ko akaboro na partage na comment hama mwarahezegiwe cyane Amina nana Aline Arinazo uyo ndabashimiye cyane Imana ibahezagire ibahiki isosi byose isosi y'amata ibyo bashaka byose ndabasezeye cyane wewe ninde yarakubwiye cyane uno musi ndi muhemu yo kuvuga ubyiyumvamwo basi vuga sindagucira urutsinga nukuri turabarovinga murabizi nyene tumeraniye nk'uku urumva nyene ibintu ni fresh mwe gusa nyene mutibagira kugira akaboro na twacu ni nyene two gufinya nk'uku mukaca nyene muraba nk'uku mukaca mutarasifera hariya hirya kwa sheri kwa shushu kwa makurata na banyawenda na babucumi kugira ngo tubashe kubona ibintu nyene bigenda fresh nimo mwibagire na gasupari nimwibagire na jewe kaboro mushireko ibintu nyene bizosha bigenda fresh dushishikare kubaha ibintu vy'amavuta bisukuye bimota kadiyodora moto nanasi iyo bijya hose murakunda inanasi turabashimiye mwabanye natwe kuba mwadukurikiranye turanabinginga mukora akaboro nyine hanyuma kandi turabakunda I love you. Wewe rero wadukurikiranye muri no show yacu ya episode ya 16 saison 2 wewe nyene urukura turaba wowe nyene watumvirije aho uri hose Imana iguhezagire kandi muri bwo bumwe nyene ibi nyene tubasaba abaretse muco mudukorera kuko hatuko peke turi kumwe twese birashoboka ciao ciao Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.